kuri YouTube umenga barakwereka umuntu yoba yanarukuripotinze umuntu yoba yakuye ku ivyo bikorwa vyawe hari ukuntu bavyinjiramo mu parametre cyangwa umenga no muri YouTube urashobora kubibaza bakamukwereka ariko njana cengira ikibazo nivyo message canke ubutumwa Melanin Boy yanditse biragaragaze ko mengo ari keka canke menga arabona abo bantu baba barakora ico kibi ndetse na Fernando birashika post izo nuko tutashoboye kuzironka akababona maybe abashoboye kuri ico kibi ariko cingaruka kuri post Alvin nawe yakoze kuko caption yashoboye kwandika naho nyene asha ni ujya naho musi nyene le même jour haciye ngira amasaha le même jour yaciye yandika ko post igaragaza nko kumengo nawe swat mengo nyene no kumucukiza canke mengo uwo muntu mengo yoba mwikekana wene nawe yanditse gute Alvin yanditse ko yidoga ngo bakwiye ko songs that we love music canke muzika ubu urumva ingene bibabaje sha ha indishi ningaha kwisi sha kumera nk'abandi izoguhumira utayigarukanye YouTube nta mahoro uzoronka yo mu mutima y'umutima wawe mubi ngo na mahoro uzoronka uyo mutima wawe mubi one day abantu bazokumenya sha Dieu est au contrôle ni kuvuga mu majambo make Alvin Smith yishuye Melanin Boy none okay none ko na DJ Fernando nawe nyene yari yerekanye akabano ko gusa post yaciye yikurako none ko kugira uvuge Jackie nshaka kugaruka ko ni ibintu bibiri Melanin Boy umenga nawe umenga Alvin nawe karamudoya ngo yo koma none ego ako kantu jaka kumva ariko amenye yuko ujya mugenzi we bari kumwe ubunye basoranye igikogwa nawe nyene umubabara lega bose basanga ibi mubabaro kuko nawe nafise ibikorwa yahakoze wosanga umubabaro wa Fernando tangana no Melanin kubera ko Fernando yashakura kwiyo post ariko azi yuko vyo bimeze kose we nimba twarakoranye ibintu wowe akagira je nkabikurako urumva cyangwa undi muntu akabikurako wewe urahomba na je ubwane ndahomba sivyo nimba ari 7 nimba ari hano twogiye gupartage ibikorwa vye kuririmba akatubaza twara mu mugwi witwa ukuntu uwo mugwi n'uyuwe ntace mbura kungenda upresent kandi novuga gute nari nibaza nkomesheje wewe urumva na je harino inipanza kubura ivyo ndavyumva ahubwo ikintu Latifa avuze ngo Alvin yakobwira Melanin nkaho umenga akombwira ati koma musosi na wavyumvise nawe kunyene bibabaje gukura ko songe y'abandi muga kibagira yuko muri case na Fernanda rimwe yes Fernanda rimwe ariko Alvin Smith he don't care wavuga ati wankuriye ko indirimbo we ndamuzi niwe nzomere niwe nzomere wosanga Alvin Smith yagiye kwa Fernanda amubwira ati man pole sana vraiment wihangane iki mugageze rero kuri case ya Melanin yo koma musose nayo urumva ko nyene bibabaje gukurirwa ko indirimbo so jewe mpagaze kuri Alvin nawe nyine arafise droit yo kuza akabwira ko mamusosi Melanin Boy kubera iki nawe nyine arumvise aravuze ati nawe urumva ko nyine bibabaza ngo bibabaza gukura ko indirimbo y'undi muntu so ibi bintu nivyo birababaje kuko bose YouTube irabagaburira irabahemba maybe hariho ivyibakemurira mu mabezo yabo ya buri munsi so ahubwo nibige kumenya ati uyu muntu nimba yankoreye kino kintu kikambabaza kuri uru rugero ko twese aha hantu ariho dukura ubugari twiyunge gute ku buryo atamnumwe aza guhomba cyane kuko gukurira kw'indirimbo ni nko kuza muri company nka kudodobereza ugasanga bakubwira ati we rero burahagarika gatonyi kumvo z'amakuru twakuronseko n'uburabangira kandi twese dukora muri iyo company ariyo usanga tuko turakura ya minervare y'abana so Jenny baza yuko kuba Gusto na Melanin Boy Gusto Prito na Fernando babakuriye kw'indirimbo hama na Alvin akaza gucokoza Melanin kuri Alvin biratahurije ariko bose nibumve yuko kuba bose bakorera arabaririmbyi bose bakorera kwizi platform zidandaza umuziki zikongera zikabaha amahera bose
vyitwa yuko bari muri kampani imwe ahubwo bamenya ati mbega we wankoshereje sasa rero raba uko nyene twiyunga ku buryo muri kampani sinze ndakwirukanisha kabisa kubera ko bikarenga urugero ni hahandi nyine azoca agenda ati ino ndirimbo ni ibi nibi bakayiripotinga indirimbo ukazibona iravuyeko ubundi nawe ati ino ndirimbo nawe barayigukoriyeko koma musosi nawe ni nko kwirukana Melanini muri kampani Alvin nawe nyene Melanini yaramwirukanishije Alvin ari muri chômage akamubwira ati nago nyene baragwirukanye koma musosi ivi nazireka ravuga nivyo je manumva runo rugamba ufite rwa Melanini wenyene no na DJ Fernando arimwe kubera ko iryo cheno yari ya bose babiri ibikorwa vyari biriko nka Jolie jana nanje na nijya EP nijya EP ya Broken Number But Famous umenga niko yitwa bijye bikorwa ntivyari bikeye rero kumva yuko ngumenga Melanini umenga ni wababaye cyane umenga Fernando wewe umenga naco bimutwe mufisa agaceno kanye kariko karakura fisi indirimbo maybe ni je wa mbere ifisa ama views cyane nawe visemwe uruhara kuba zaravuyeko nta ubizi kuko nta numwe baradoma you was like what kumenga ayo makuru umuntu yo yakorerako ariko jewe nararabutswe post niko ntibuka neza amajambo yanditse ya DJ Fernando kuri Facebook yiwe nawe nyerekana kababara nuko gusiyo post ubonye ntariko ndayitora ariko dutahura yuko Latifa ndashobora kugaragaza kababaro like nkandika kuri status canke kuzini mbuga ariko je ndafisemo uruhara ikindi kandi lo problem nukubera ko yayikuyeko iyo post nayo nawe yayikuyeko urazi yuko wanagomba reka tubigaruka tuze kuri ibi bintu bisanzwe ikasure kandi ndaha kuri ibi bintu bisanzwe tugifise aya ma WhatsApp abona na status umuntu yakuyeko iyo wakurako nka status itamaze 24 haba hari impamvu wayikuyeko voilà haba ari impamvu na Fernando arafise impamvu yoba yarakuye ku iyo post yako kababaro swat ashobora kuba yavuze ati ibi bintu maybe nyene vyabaye nta kundi reka ndayikureko canke akaba afise izindi impamvu nyene ziwe avuga ati none gashahu nimba vyabaye akashakaza umuntu akamuja nko mu matwi akamubwira ati none mani wewe nk'ivyo bintu bijamwo gute ego nivyo ni wawe ariko ubonye hari ibindi bintu wubatse nka bijya Latifa ko aravuga ati ubu unyufise indirimbo ikaze mu gihugu ubu unya ni uri the most famous artist mu Burundi urakazi ivyo iyo ni past isige muri past iwe ubandanye uri focus ku vyubu unye n'ivyo muri future urumva agaca yikurako ni ibintu bisanzwe Melanini boy nawe akavuga ati je ndayikurako nkandi iyi post niyo kugaragaza neza yuko nimba biri no muri past ariko nibikorwa vyanje urumva kandi na bibiri yicuye voilà nawe nyine ofete bose bafise ivyiyumviro bidasa umwe avuga ati ndeka ndayikureko n'ubundi jewe ndiko mviza ivyakure Imana ishimwe ko batankuriyeko kuri YouTube jeri kirangaburira muri kino gihe niho twoca dufatana aho onye ewana noca shavura mugabo Melanini boy na afise uburenganzira bwo kuvuga ati okay jewe ndayigumiza ko kubera iki nimba ari no muri past ni muri past ariko ni past nanje yatumye mba uwo ndi ubu unya kubera ko biriya vyo muri kahise okay ikintu reka tugaruke kuri Alvin Smith Alvin Smith wewe ego umuntu naho mwa mufitaniye ikibazo ariko umenga nibigisho gushugenda kuvuga ati ngo yo koma no umenga nyine umenga nibisane umenga nivyabana Alvin mumenye yuko Alvin Dabor no muririmvyi ariko mengo ni wa wundi akorera ku mabuze guca ndarinde mwandrere rugwa mukanje cindagufatira Alvin no muririmvyi akaba n'umuntu w'amabuzz ubu nta na buzz irimwo kwa Alvin Smith na Fernando n'ukuri erega nyene niyo buzz iri seri oya afite ijya habaye unye ni novuga gute ntizigera ihera mwendere ragiza akantu kaba kuri gusa mwendere hagiza akantu kaba kuri Alvin ka kantu kacikagaruka none yavuze ati indirimbo shaka kumera nk'abandi deke utarayishira kuri YouTube
ni ukuvuga yuko akantu kose azogwamwo akerekeye Fernando gusa nubwo yagwa mu kantu nimba dufate nk'ubabaye nk'ikibazo hagati ya Melanine na D1 azotegeza kumucuki nategerezwa je ndamwumva kubera ko kadire je nshiramo Alvin Smith ndamushiramwo siyo nshiramwo Melanin Boy kubera ko Alvin Smith ni tutere kandi Alvin Smith akantu kose ategerezwa ukavuga ko ikintu ewana naho vyoba bikire gusa bijanye na entertainment ewana ategerezwa kuvuga so rero Alvin Smith kuba yidumvye mwino kese nje ndamutahura kubera ko Alvin Smith ni tutere ariko ashakuza urana naho Melanin Boy yorara ubusa tukabimenya Alvin Smith yovyivangamwe koma musosi gwaraye ubusa ariko je nace nibaza ikibazo twigeze gutumira DJ Fernando haraheze igihe kitari gito niwe yashobora kuvuga ati ego hariho maybe nubwo twavanye na Melanin Boy hariho indirimbo zasigaye muri stock zitashoboye kuja hagaragara eske mu gihe cari giheze zitaraje hagaragara hariho cano yabo bahuriyeko mbega mu uyu mwanya naho cano nayo itagihari izo ndirimbo zice bigenda gute zizofira muri stock uko nyene canke ngo bavuze ni turahisemo kugarukana umugwi tugaruke nk'abije twe twabasezeraniye turagarutse none wumva canke izo ndirimbo ariko izo ndirimbo zirashobora kuza urazi yuko unye ndisho yuko zijya nguvu zo kuyigarukana bataza kuzigira ntazo bagira zirashobora kuba ziri muri stock ariko bakaza indirimbo bavuga ari naka featuring naka izo ziri muri stock bari bazifise as nka We Love Muzika urumva bakavuga ati okay izi ndirimbo ni zingahe d'abord ziri muri stock ni 25 tuzipasure hagati imwe izo ari wowe featuring inzira izo ari wowe featuring oya ivyo navyo mugihe babo bavuze yuko indirimbo zari z'umugwi apana ngo amafeaturing nuko genda bakandika nase abanditsi none bazoca bazisiga muri stock boca bakreye yindi mugiye bahisemo ndumva bakreye yindi mugabo urumva navyo ni kwa gukora mugabo ata ngaruka canke ikintu cizi kuraronka uko uyu munsi nimbari kwiyumvira kuzigarukana bari kuzishira kuri terre nziza bakuzisha kuri YouTube hagaze neza ariko nibiyumvira kuzigarukana inyuma yiyo YouTube yarataka yiyo channel yaratakaye bizobasaba izindi nguvu kandi ubiravye nubu unye honyene biranagoye uti gute naho unye bajya batipe ntibazosubira hamwe pe bajya tipe ntibazosubira hamwe kandi nimba Melanine afise uwo mutima wo kumva yuko cheno igarushe yoryoherwa dufate nk'ubiyo batwara bari bari bafitanye ikirere ciza bari kuja hamwe bakirukanka ukuntu cheno yogaruka ariko kubera ko umwe sindabibazwa cyangwa umwe ndabibazwa cyane undi sigati cyane gose kandi bose bafite amaceno yabo haragira igihe bakavuga ati okay it's fine ntigende je ndasigaranye iyindi yiwanje banzi ko nyene ni kwa kuntu nyene ino cero irashobora kugenda igakigenda nyene ikanyika bon je nibaza yuko kuba ivyo bikorwa bikiri muri stock bo nyene bazomenya uko nyene babijera swate bazobiheba canke twumva umwe yayikoze yose yayihejeje agakuramo verse y'uwundi hama agashiramwo ibindi vy'iwiwe naho tuzomva ngo naho nyene urumva Job Maria saga ikindi kibazo uvuga ati iyi ndirimbo twarayikoranye iri ngaho ihejeje vyose gute ijwi ryanje riburamo naho n'indi kesi cy'uruhombo zizohomba zigume ngaho nyene izo ndirimbo ahubwo barabuko nyene babigenza uko je cyangwa batidanda bagabura amahera voilà bazigurisha ndiko numva bozi dandaje bagabura amahera bazigurisha barabuko ukungene bayiba baraba umuntu bazereka bagare pasuka bis abagurire inyandiko kubiba bimetse ego from nuko ayo niyo makuru kuravugwa hariya anye kwa Melanin Boy ariko kandi ari kumwe hariya anye na DJ Fernando bahoze bari kumwe mu mugwi We Love Muzika
turi kumwe namwe tuzi ko namwe muri kumwe natwe ndabona amapele kiri mashi cyane mutwihanganire mu kanya gato gusa ndagaruka ndabaha umurongo wa telefone ariko tuva hariya anye muri We Love Muzika cyangwa tuva hariya anye kwa Melanin Boy cyangwa tuva hariya anye kwa DJ Fernando Mr. Aye ariko kandi ndabibutse yuko afite n'uturirimbo dushasha murashobora kujya kuturaba Melanin Boy afite indirimbo yitwa cyane hariya anye DJ Fernando afite indirimbo yitwa La Vie